je ndakunda ujya mu kinyo wa filme Arivera nese umukinyo wa filme ntazwi cyane ariko ntuzigere bona aretse gupostinga kuri TikTok yo ko kudandaza ibintu by'abamama by'amashapo meza nibiki bugere nibwo buzima tuba dukwiriye kubamwe kubera iki kwinjirira kwa Lionel mu gihe hano hari imigwi myinshi hanyuma munsi y'uburongozi bwiwe mubanye gute tubanye neza cyane gose kandi kwinjira muri Lionel donc yaduhaye amahirwe kuko narimaze kubisaba abantu babiri kandi bakomakomeye muri filme bakambira ngo kwinjira urumva bakaca bansa amafaranga yo murengera kandi njoge nandi ku ntebe y'ishuri niga muri seconde bari bande iyo yindi migwi yari ya sinovugira hejuru ariko neza none je unyeshuye muri 12 amafaranga nza kuyakura he rero gusa ca tugira imana zirakizitano nimba atari miliyoni ca tugira imana duhura no muvyeyi aratwizera bwa mbere naho yatubonye dukina nta repetition yigeze dukoresha aravuga ngo reka ngerageze impano zabo ndabe duhuca kuvyo mwariko muravuga byose wewe ugiye guhindura film canke yo iraje guhindura reka duhere kuri ubu oya dufise imigwi myinshi hariho za Trofa turafise Burundi Film Academy hariho za BMT hariho izitwa za Warubizi kubera iki gutangurira muri Benindabyi Foundation mu gihe mbere wanashaka menga si wo mugwi uri kuri hit ugereranije n'iyindi bon jewe kubganje sinovuga ngo natanguriye muri Benindabyi ngo kubera iki kubera kiri icambere nuko twahasanze umuvyeyi mwiza akatwizera apare yaha abandi bose bari baduteye akagere bakanga kumviriza icumviro cacu n'abagize ngo baracumviriza bagashaka kuducisha mu nzira ndende tudashoboye mu nzira irimwo tugifise ibirenge vy'uruyoya no migwi nyene mpejeje kudondagura oya irimwo none ari idi tuzi nturaveshanye iyibutsemwe muratubwira yawe kwe oya mwaradodoye kwa fani ababwira ati mwabana mwe batoya nimwiruke mwaragiye kwa Mede muri fe mutarabashira mu kabati yo nibanga ryacu n'Imana nabo twabibwiye si vyiza ngo tugiza tuvuga imbere ya kamera ngo naka bijya ni bya bindi byaba abantu bataritahura ikindi naco abarundi bakabonge barabivuga ngo ugendana na suneba ugasuneba nkawe hari igihe abavyeyi baba baragerageje bakikokora kuko abavyeyi b'abarundi bari yaranje bakarera bararera no akikokora akakurera wamara gushika mu myaka nk'iyi wacu ugacutangura kubona naka ari terastyle agenda uko eske mu muryango wabo uriko urabona ko babishoboye cyangwa arafise akazi abikora ugaca ushaka kumera nkawe orke ntuzi iyakura ugaca umwegera ugaca usanga kujanye muri vya bindi bibi kubera iki kutitahura kudashaka kugira kuri bimwe abavyeyi baguhaye ahubwo ibyo bintu byo kwizera twarizeye Imana tutayibona nayo cyo twizera n'abantu tutababona akakani gasenge amuwo murongo kamugera umuco je narizeye Imana ntayibona nta kindi kintu nzokwizera ntabona umuntu dusangiye inyama n'amaraso oya rero kirazira yuko abajone dushira mu mutwe yuko ngo tujure diaspora oya bagakuremo sasa amafaranga tureka ayo mabanki kubera nayo nyine hari kurindira ukabura si bya bose aya mafaranga mwabakobwa mwe ko mbona mwamaze kwinjira muri filme muzoyakurayo aya mafaranga muzakora muri filme mwarabagije bakuru banyu ngo mwumve ko hagendwaho reka ndakubwire Ladies and gentlemen, God bless you wherever you are. Nizera yuko mumeze neza Imana ibaha umugisha cyane kuba mwarahisemwo kudukurikirana. Ndamushimira my young brother yitwa Prince Keys, Jenny yitwa Ndikuriyo Leonce Desa nuka Dr. Vlove aka the ambassador. Nakiriye abakobwa beza barundi kazi baracari no mu myaka myiza. Ku nshuro ya mbere mwe muri Dondora. Maze iminsi nakira abantu mbanzi nkabavuga n'amazina. Kwivuga hari ico bibatwaye. Nana kimwe bidutwaye. Kera ngo abakobwa ntibivuga amazina imyaka yoyo biragoye nimwe abantu ba mbere ngiye kwakira muza kuvuga amazina mukavuga n'imyaka mufise duhere kuri wewe. Ndabaramukije cyane. Ku mazina nitwa Igira neza Sami BRIANNA. Ndi mu myaka 21. Kandi wa mukobwa arayivuze no kuri kw'Imana. Aho uvuze 16 uvuze 20 imyaka ninyegezwe.
ko washaje none kandi mbona ukiri muto reka 21 ni myinshi abandi bakobwa hari uburyo ashobora kugira birthday umukurikiranye nk'imyaka 5 ugasanga goma avuga ko ari 18 babaje none uyu muntu ntarenga hano hantu ugayiga 18 none ntihera ko heze imyaka 5 nta yiriyongera chawo bahora yivuze anyway ko ari gukoza 21 ni myiza cyane cyane iyo ufise ibintu utangiye kubaka canke umaze kugerako gusa nta nuwo yiguha umenga ufise 17 18 ushobora gusanga nakubesha niho kiva muri ligne rouge mu buminere twakere na mugenzi wawe witwa gute urahavu tubwira imyaka wewe cyo kumenga ndashaje nkava mvuga imyaka yanje imbere ya kamera bon hama itambe ndabaramukije hama jewe nitwa Izerete Creme Tatianna sorry sinaje ko naryumvise nitwa amazina kwago bon nitwa Izere Tekre Eme Tatianna wow nkaba ndumukinyi wa film witwa neza kwe utize byo gucanga utize byo gucanga agomba numva n'abavyeyi biwe bari barasomye bashobora kuba barariciye ko barengana bakaba baragasomye ahantu ishuri rimwe yaciye musanga agera kuri uko biri kose ico numva cyo siyagamukamo amashuri bize urayizi yagamukamo gusa naravyumva kera ngo biga ku bintu nk'ivyo ntabyo munsi ndamashuri biga kera amashuri ataragwira yari sous convention catholique umva bakaraba abantu batagira ubuntu bwo kwiga aya mashuri bita ngo na ya leta bagaca babigisha yandi yo kumenya gusoma no kwandika wasanga umuntu azi kirundi akamenya kwandika imperekeranya z'ubwoko bwose gaca bamusohora gusa nabo bahereza aho bita muri 6e so sanga aribo bacura ubwenge kurusha kare muhuye none je nanje bahora n'igifaransa barakivuga biteye bahora bambwira ko papi yize gushika 6e mu gifaransa avuga nta numwe najari amavokabiri ambwira nkavuga ati none twe twarize cyane twaherekeje abandi pour tugira uheze kaminuza mugasanga papi wawe ni mu marasi 5 minutes muri ko murayaga mu gifaransa yataje nkaba murumva indero y'uno munsi ziziyeme ya kera uzi yuko kera abigisha bataranagwira no kwigisha baza kwigisha afise niveau 6e ibifindo bagasambura ibiki iby'igifaransa byo ni birebire cyane mu gifaransa ni nkuru ndende nkawe ndabona urakizi kukimenya byo icyo gusaba amazi no gishobora no gusaba amafaranga ibico no gishobora nk'uwo koresha mu gifaransa ntimworesha nyabukira oya aramutse nyine aruza kukoresha nyakwanyu kuza guherera ku mafaranga wowe uruvuga bukira urufaransa ibyo tubireke nta mu diaspora ufise mbega wewe aba diaspora bakura bakura uriya ndabona yarabagutanze arabamutanze ntabahari maze imisi nyaga n'abakobwa hafi nka bose apana hano kuri kamera gusa ukumva abakobwa hafi nka bose ngo arafise umu diaspora je nahavuye nibaza aba diaspora ko ari bake ubwo ntusanga yicaye afise abakobwa nka 10 kwisoko baraheze ahubwo baratugiye babakura baraturangira kugira natwe turabe ko twobaronka aba diaspora baguma bavuga namwe murabashaka babe barabantahiriza nakugendana n'utazi ubu ngo ari online wote umva byose bicebera kuri telefone ibya telefone nabeshi ushaka kuba muba muri kumwe murabana amaso amaso ku yandi ibyo bintu byo kwizera twarizeye Imana tutayibona nayo cyo twizera n'abantu tutababona akakani gasenge amuwo murongo ukamugera umuco je narizeye Imana ntayibona nta kindi kintu nzo kwizera ntabona umuntu dusangiye inyama n'amaraso oya sino kubesha nkazenda kurungikira amafoto ayiko yaje nkakubesha ko ndi USA ugaha wibereye 9 June kandi haba harimo intoze haba harimo ama live call agukoringa mu buryo buri live umva hari abatagukoringa uburyo buri live akakwandikira message inkoko nofata inimero dufate inimero yo mu Rwanda canka handi hantu ikabiri muri telefone yiwanje nkaca nja ko muri WhatsApp nkakubwira ati ndahana kandi ntabyo ufutoye kubera ko ntabyuzi kuko ntituri kumwe urumva ni kuri message mugabo ntibisinibaza ko yamara kweza atarakubwatse karonda gu telefone ndakubona bariho ndakunikira ifoto nkama tukaza ndakubishaka kumva ijwi ryanje turakoresha audio ntibiba bihetse kombe nuko mubabesha
oya si twebwe ahubwo nibo babesha oya none muri uwo mwanya mumbaye ndeyo babesha ubundi nibo babesha pana twebwe abo bitwa ngo bita ngo ni za diaspora bashuhira ngo bariko barashinga amatwi ngo ariko birukira za diaspora oya reka nibagabanya nta amafaranga y'agaciro mukeneye ibaze ayi wacu kuba wicariye Bujumbura ukumva nk'umuntu akubajije inuze mbe basabiza he numero bo bitegwa naho yacishira ukabona $300 pa indaguha ayaguha ariko akora ikiyede muri Amerika agaca guharira $300 akaguha ikiyede cyari kirazimvye rero yego aba bayafise nta na kimwe ubu bamukoreye iki kugira ngo haye $300 uri kurimvira kwizo $300 umuhereza agafoto utuvideo twahagufi nayo amakore yose kwareko turafata izo video zimeze gute ko twigo tubapostinga ama video kuri TikTok nibo yatora bakayaraba izo video zindi barungikirana zimeze gute ntavyo maze imisi mumva ngo byane mba sinzi uburyo bapi akore niko gaciro umwana wo mu Rundi kazi ushaka cyane navyo nziba ko izo $300 abaguhaye zizogenda uko nyene none ariko ibaza umuntu aguhaye $300 ukamuhera agafoto shanka video ayo mahera uyaciye mu mwanya muto aroroshe guca uciye utakaranga uciye uticizere ku bavyeyi no ku bantu none ugataye gose ntazokubikira ibanga rega ari ukubikira ibanga bageze amazagiye ku marezo sociaux nibabigira babwira ngo nzokubikira ibanga mwabakobwa amahera barayabamara ndayifuta bagenzi banyu amahera barayabamara nukuri vraiment nibatoye nibamare nibajye Jabe kuryame kare. Bakobwa mwarerewe hemwe kumenga nta mafaranga mukeneye kabi. Amafaranga oya sikuvuga ngo tuntu tuyakeneye ahubwo dukeneye ayiwacu twakoreye ubwacu. Kuko umuco ngo imwe ngo tambuka uzino canke ngo ivyo bimwe byo kujya kwama donc wewe ujya uko urinze gukoma amashi utezemo kubera kina ufise amaboko ufise amaguru akomeye ufise ubwenge bwezona neza kubera ko tovuga ati basi ayo nimba ari nk'umuntu kumubwira ati jewe mpideni y'imiliyoni 10 nikorera ikintu ninunguka mu mwaka umwe nzokungukira nawe ikibazo nuko rega seri yaguze ikibazo nuko ushobora gusaba nk'uwo muntu iryo deni y'imiliyoni 10 nawe nyene n'ubundi akakubwira ati bana first of all do me something and then yaguhereza izo miliyoni 10 kuko byanga byakunda ayo mafaranga uzasaba umuntu w'umugabo hariho amabanki akopesha surtout ku bajene n'abakinama nayumvise ukagenda uri umujene uri ufise ntuzenya projet yiwawe nziza ivuga neza bakakugurana ayo mahera mukazoyariha ni makuru ndagusaba umuntu amabanki ntiyama yatanze ama credit na za page ziko zirari apare yivyo n'abantu b'umutima baracahari abantu b'umutima baracahari abatondo oya abantu b'imitima baracahari hariho abantu baba bavuga ati je ndashaka gufasha umujone ndamubona aho yashitse umujone ashaka gukoresha ingufu ziwe ashaka gukoresha umutwe wiwe agomba gukoresha ubwenge bwiwe ndashaka kumufasha barahari abantu b'umutima barahari nuko baboneka gake rero kirazira yuko abajone dushira mu mutwe yuko ngo toujours diaspora toujours oya bagakure sasa amafaranga tureka ayo mabanki kubera nayo nyine hari gurindira ukabura si byabose aya mafaranga mwabakobwa mwe ko mbona mwamaze kwinjira muri filime muzoyakurayo aya mafaranga muzakora muri filime mwarabajije bakuru banyu ngo mwumve ko hagendwaho reka ndakubwire twe ntitwagiye muri filime kugira ngo turonke amafaranga aho kuko umaze kwinjira muri filime ufise igihabo c'amafaranga ntayo uzigera ushikako ahubwo bijamo kubera kubikunda ufise n'umurava wo kubikora sino uvuze ngo ngira ninjiye muri filime ngo shaka amafaranga nuko nayo zoronka uzokora n'umwaka wose atayironka ugasanga uri kura ni bya bindi nyene ukonsoma yiwe ariko kubera ko ubikoze ubikunda bivuye muri wewe ubikora n'umutima w'urukundo nayo mafaranga ntaco basi nta n'intuzo nyuma umva ufise y'igihaba bucaye aza yigombe kandi akaza neza ni wakomeza kuzikora rero wanashaka ukamenyekana ariko ukazosanga nyuma y'imyaka runaka nta mafaranga wigeze ukuramo uzovuga ko filime yakumariye none mu bisanzwe je sinumva ko filime nakazi yego ariko filime sakazi kakandi kagushaka guhemba 100% kubera ko utofata ugakina filime hamugakina n'ibindi bintu je ndakunda ujya mu kinyo wa filime Arivera nese umukinyo wa filime ntazwi cyane ariko ntuzigere bona aretse gupostinga kuri TikTok yo ko kudandaza ibintu by'abamama by'amashapo meza n'ibiki bugere nibwo buzima tuba dukwiriye kubamwe kina filime ubikunda unabikorere ariko apart ufise ikindi kiwa uri kurinjiza na wewe ku ruhande
kandi ikindi naco kirazira yuko dukina filme tuja muri filme ushaka basi ufise ico gihe babuca amafaranga kina uvuga ati je filme ndiko ndakina mbe izokiza bangahe izohindura ubuzima bwa bangahe izohindura inzira za bangahe ugakina filme uvuga ati iyi filme nkinye iraje kugira kubaka imitima ya benshi yari yarasambutse ije basi ukavuga ati filme ngomba nkine mbega igomba yigishe bande izokiza abantu bangana gute nushira imbere ibintu vy'amafaranga ariko arakivuga reka gushira imbere igihe babuca amafaranga arahera ariko abantu bazokwibuka ati nakayo ari mu kibazo yarahinduye ubuzima bw'umwana wanje yarafise ikibazo yaragera mu ngeso nk'izi ariko kubera filme yakinye yarahindutse umwana wanje okay reka ndamuhe lift ndamushikane muri ville ugasanga hari ibintu bimwe uri kuracamwe kubera filme hari ubuzima bumwe buriko burahinduka kubera filme utitayeho atari amafaranga wari witeze atari za modoka wari ushaka kugura muri filme ntizokugurira imodoka nyene amafaranga navuze kubera ko twayavuze nsangara kenewe pe ega amafaranga n'ubundi amakenewe zikogwa ku mafaranga abakameramani abadirector bose n'amafaranga fashion utegerezwa kwambara neza byose kindi yavuga ati kina filme urondera n'ikindi kintu kina ukora apart kuko kimwe ukora nico kizoza kugukorera filme niyo mpamvu kirazira kuja muri filme uri yuko nyene ngo je filme izontunga ugasanga utaye muri tournage wagiye mu birori ni vya bindi usanga hari abari mu ngeso mbi ugasanga n'abakobwa barakina filme bahejeje kuzikina bagiye kuri mu maboîte bari mu biki bagiye gukina n'izindi ariko ugaca usanga uri kuhurira n'ababandi barabaza filme zawe eske ya filme uri kurakina izokwigisha iki kuko azokubona ati tibijya n'ivya filme nyene n'ivyakina kugira yironkera amafaranga nta nyigisho ariko yatanga kubera iki bimwe nawo kina nturi kurabiviva hafi yuko bagirizwa ko menga indero sikirenga mwe muracara abakobwa batoya runo rugamba muzorugwana gute muzava mugira iyindi sura atari nziza mu bisanzwe bavuga ngo uko umwana yarezwe niko akura kandi nibaza ko bivana no ku muntu aba yarakuze canke yararezwe rero nimba ufise akarorero nka twege muri bene ndavyi twadufise umuvyeyi nka Lionel aturera neza n'umuntu wa mbere donc aguhindero apart yuko akubereye CEO w'iyo ntozenye yo company yawe akakubera n'umuvyeyi mu bundi buzima busanzwe aratugida rero no muntu udashaka kuvuga ngo niyo wobugira ugwe mwikosa uravuga ngo mbega bizogenda gute bimenye mbega bizogenda gute abavyeyi banje nturaba bonyene gusa raba umuvyeyi abavyeyi babo amarira bazovyakira gute bon ikindi naco aravuze ati bivana naho umwe wese yarerewe bivana n'umwe wese n'indero yahawe ikindi naco abarundi bakabonge barabivuga ngo ugendana na suneba ugasuneba nkawe hari igihe abavyeyi baba baragerageje bakikokora kuko abavyeyi b'abarundi bari yaranje bakarera bararera no akikokora akakurera wamara gushika mu myaka nk'iyi wacu ugaca utangura kubona naka ari terastyle agenda uko eske mu muryango wabo uri kurabona ko babishoboye cyangwa arafise akazi abikora ugaca ushaka kumera nkawe orke ntuzi iyakura ugaca umwegera ugaca usanga kujanye muri vya bindi bibi kubera iki kutitahura kudashaka kugira kuri bimwe abavyeyi baguhaye eske ahubwo gikuru no kubanza gukontrola eske autotour yanje abantu bahari bamariye ni bande bazonshikanahe turiko tujanahe eske turi mu nzira imwe aho ushaka kujana n'umuntu agiye mu ruziba nawe ugiye mu Kamenge oya muca iyo nini bayita guca lisansi lisansi aho nye umva umuntu uzamugiye hawe lisansi nike ni opposé ni kintu kiri contraire kitaba lisansi nike hoho uvuma tuvuga ati barabara bariko bararikora ati barabara bariko bararikora ryo hepfo naje reka nce muri ariko imugiye muri opposé eske wewe ufata Erne True gute uke mu Kamenge none ego uvuza kano nakunze kwabo muri kumwe mwaruno rugendo nimba mumisantu nahereye bamwe bavugwa kurwo tuntu ntibazohava babandukiza usanga koko kw'ivyo babavuga ari ico onye ndagitahura neza kuri kakantu kawe waruvuze ngo bana na sune bugasuneba nkawe ariko ikindi naco na Bibiliya bivuga
Imana yaduhaye ubwenge kugira tubukoreshe uragendana n'umuntu ukorera ufise ico ugomba kumukura kuko umuntu nubwo aba afise ingeso mbi abajya mu hari ikintu kimwe kizima bafise ariko niyo aba ari suneba zohava usuneba nkawe oya ziho yahereye ico ni ca kindi duca dukoresha bwa bwenge Imana yaduhaye ukavuga ati jewe urya ngomba kumukura erega suneba urashobora kumuhindura wewe uri muzima nawe wa undi muba akaba muzima vyokuvuna kabisa vyokuvuna sawa rero nubwo vyokuvuna gusa wo bishikako biragoye kuko hari igihe umuntu usanga ari kamere kiwe rero mu bintu tuzi guhindura kamere ntibikunda akarorero nk'ubu wewe ndagusanze fatura ukunda gukina filme jewe nanje ndo umuntu nkunda kuraba indirimbo za style ibyo za filme ntunkoroge wowe rero kucuza ngo donc provoke ngo nkunde filme nkuko uyikunda bizokugora kuko jewe nakuriye mu buzima bwo gukunda imiziki aho onye ni ariko sinanse turi mu mpano yego nivyo ndiko ndakubwiye n'inyifato na kamera no kubaho byamaze ariko ya kamera nabwiye hariho kamera hindurwa n'abantu agahindurwa nabo bari kumwe kamere ni wowe nyene uri mu ndani urabona nko kuwe tubona Tatiana kakantu rero keza nakubwiye kaba kamurimwo mukumvize nakubwiye ati hari igihe aba afise izo ngeso mugabo hari ikintu kizima kimurimo rero ca kintu kizima kimurimwo nico kiza kikamuhindura hari ikintu wagira umubaze banza umumbariza abo bantu ariko uramubwira nayego ndavuga urabona wewe Tatiana tukubona uko physiquement ni wewe Tatianna ariko hari wundi Tatianna indani muri wewe no kuvuga akenshi iyo wicaye ukiyumvira haba hariho amajwi abiri muri ko muravugana nayo sivyo hari ikikubwira ego canke ikindi kakubwira oya rero uwari muri wewe niyo kamere yiwawe kuko niyo iza ko impact ibintu biri indani muri wewe rero mu gihe rero uvuze ngo jewe ugira unkundishe filme kandi sanzwe nkunda kuririmba bizongora cyane kuko jewe windani nkunda kuririmba menga nakurumva uyu unye namwumvise ivyo ko aravuga turiko tuvuga awunye ariko ashimikira cyane ku mpano oya si ku mpano ariko ashimikira impano na kamere biratandukanye wowe uri kuvuga ku mpano sinavuze ku mpano ari kuri kamere ndabafasha none gukunda filme ni impano gukunda iyo ni ikintu bita passion ni urukundo rw'ikintu si impano iri muri wewe urumva ni ikintu ukora gusa kiva muri wewe ariko singabire ni ikintu ukunda wowe nyene ubwawe jewe ni impano mfise ya film akari yo kunayikunda ndanafise ni impano yavyo ego hariho rero gukunda iyo ni talent ndakubaze gato example imwe sorry gato uramaze kuja en couple yego uwo mwatanguranye niwo mukiri kumwe oya uwo muri kumwe ntumukunda uwo mwahebanye ntiwamukunda okay erega we ntiwatahuye none sakintu aho saka kugera uwa mbere bari kumwe yaramukunda okay byarashitse kubw'impamvu runaka baravana yinjira mu yindi kandi aramukunda eske gute nawe utomwereka impamvu zituma yanka ca kintu izo mpamvu zigakunda hama gakunda ca ukamwereka impamvu yokunda ca kintu hama ca kintu akagikunda come on Tatiana ashobora kuba ariko aritiranya ibintu nivyo numvise dufatire kuri ibi uriko avuga by'amakopre niki iyi kopre uru rukundo ari muno munsi birakenewe yuko bari kumwe arinda kumusigurira kahise kiwe n'uburyo byagenze n'uriya wundi singombwa basishatse kuguha example yuko ikintu nubwo bugikunda ikintu jego nivyo ndagikunda ariko mu gihe mbonye ko ico kintu atari ciza mu gihe mba afise basi wa mutima kakandi kari muri jewe ubwa buntu buri muri jewe ariko ico kintu nkaba narinda gikunda narinda kirimwo bivanye situation kanaka no banaraciyemwo bivanye nabo twagendanye nkaca mpura nabandi bakambwira ati eske bijye bintu urimwo bifise ingarukiye bimeze uku nitiko turaguforsa ariko nawe uzugenda uvyimve ko ushobora guhinduka reka ndakubwira igituma witiranije ibintu ushobora guhinduka nubwo bigoye ninge ndakubwira igituma witiranije ibintu ntahuza impano sivyo donc uyidefinise impano hamwe na kamere k'umuntu ndabakundira muri n'abanyamakuru beza mumbarize ntahuza nivyo kugira tuyage duhuza kugira ngo tuyage duhuza en fait wowe numvise watoye iyindi nzira tubanze dutandukanye bino watoye iyindi nzira ntahuza impano na kamere k'umuntu kamere umuntu agira kamere
bivanye naho yakuriye n'ivyo yakuriyemwo ako kamere kiwe kagaca gakurira muri vya bintu agaca kurafise ya kamere agaca kurafise kamere ya hamwe yakuriye tukiri ngaho wataho nta nagato aradefinisa ikintu akoresheje ico kintu nyene gusa koko bishobora no kugorana mugaje ikintu niko ndatoramo ni bwa buzima mbo ni result y'ibyo bintu byose wabaye musi kuvura umwana umwana gushika ahugeze muga muri kamere nibaza ko hari rimwe na rimwe harazamwe n'ibisekuru by'abantu reka ndakubwira n'imiryango reka ndakibataho mama wawe yarakunda gushavura ugasanga arakwandukije nawe urashavura cyane iyo biri turi muri kamere reka ndagutahuze neza mu bisanzwe kamere ni ikintu kiri mu muntu nubwo wokora ibice 99% bitokunda kugihindura mbaza ati gute aho nituza kugihuriza ko Rindira ndakubwira nanje mena duza reka ndaguheza uvuga ko kamere k'umuntu katopfa ngo ahinduke aba nta muntu numwe yigera ahinduka nakubwiye ibice 99% urashobora gukora nibihinduke canke bigahinduka urazi tukiri ngaho no gukizwa vyoba bitabaho kubera umuntu ntiyohinduka ngo yitwa ko yakijijwe atapfuye kuri kamere erega gukizwa biratandukanye na kamere k'umuntu mbega urazi ko ushobora gukizwa ariko kamere ikaguma muri wewe muri kamere mbere kwasanze iki gushavura kamere kubusambanyi nawe gashobora byose kunywa inzoga kubita ibyo byose ni kamere nawe wokizwa gute utafuye kuri kamere rindira ndakutera inkuru rero iryo tabi worinywa gute utabanye n'abarinywa utigeze ubona aho nta muntu rindira nta muntu ashobora kuja gukizwa nta muntu ashobora kuja gukizwa akarero nka jewe ndagiye gukizwa turazi yuko ivyo wahora donc wemeye kubana na Kristo ivyo wahora ubamwo bibi urabivuyemwo ugiye kuba mu nzira Kristo ashaka ico turacemerana 100%. Nta muntu ashobora kuja gukizwa ariko ugasanga amazeyo nko muri eglise dufate amazeyo nka 5 canke 10 ans kakandi kamere bikaba itarakunda ko gahinduka reka ndakubwira impamvu kamere ishobora guhinduka rero kamere ihindukwa nawe wenyene ubwawe kuko niwe wifatira decision ukavuga ngo nimba je nahora ntukana ndabihevye ku mpamvu zuko nabonye bishavuza benshi canke ku mpamvu zuko nabonye donc bishobora kugira ingaruka mbi na je ubwanje ariko kuvuga yuko wowe ushobora kuza kunkonveka ngo kamere kiwanje kamvemo byo kugora cyane kuko nkuko mwabivuze ngo bivana no ku muntu yakuze bivana no ushobora kuba warakuze muri situation nziza canke mbi ugasanga wowe kujyuza kubimbwira siko nshaka ko ndabitahura ariko je ubwanje ni navyitahuza bikwiye nkumva ati iyi kamere yiwanje no yiheba bigenda uko nyene ndagwa nkagaruka kesi yawe genda yumva mugabe ndagaruka no kuri uwo nkumva yashaka kugana nimba uvuga ko kamere atamuntu yihindura ngo bize gushoboka abakozi b'Imana abantu b'abakoci n'abantu bari muri uwo mugwi wose bo baba maziki nimba atamuntu ashobora kwimpactinga umuntu ngo ahinduke erega sinanse ko ashaka kwimpacta ara kwimpacta bigahinduka ariko wowe nyene ubwa utifatiye decision ngo kamere yiwa wihinduke ntishobora guhinduka jewe namutahuye ndamutahuye yuko ariko basi utabishatse kuhinduka ntuhinduka ariko wibuka akajambo nayo navuze kare uraza ukamubwira ukamwereka cyakintu ariko arakora ukamwereka inyungu yacu ukamwereka n'uruhombo rwacu hamukamubwira ati genda uvyiyumvireko niwabona ko bibereye uzubibandanye niwabona bitabereye uzuhinduke nta muntu ahindura uyundi ahubwo ya majambo wamubwira niyaza kumuhindura wewe ntushaka kumuhindura ntigikunda ahubwo ya majambo niyaza kuniganira muri we hama gashobora guhinduka nivyo nayiko ndavuga nta muntu ashaka guhindura uwundi seba kuko na pastor aza gukoresha amajambo hama ryajambo akabiba muri wewe ego rikaza rikaguhindura tukifatira ingingo yo guha bico kintu cyangwa kana kibanda niyo mpamvu twavuze ati kamere irahera kamere irahera sasa ico kintu nikirekire mbere ko tunakiva ko tugiheze kuno kuntu nk'ubu mwe mwumvise muri filme nimwe muzohindura abantu canke bo bazobahindura duhuce kuvyo mwariko muravuga byose wewe ugiye guhindura filme canke yo iraje guhindura reka duhere kuri ubu oya je sinje guhindura filme kandi kimwe muri ivyo bibiri utahindura guhindura yego utandukanye ikintu co guhindura guhindura filme n'ikindi kintu mbo kidi filme mvuze filme nibaza mwana we vyihuse mvuze filme harimo n'abayigize bagenze banyu muzohuramwo haje ingeso twabivuze za kamera n'ibindi witeguriye kuyihindura canke uri tayari kwihindurira niyo mpamvu ndakubwiye ati ikintu co guhindura jewe ntizompindura ico co mbanze ndacanye ntizompindura ico ndacase kubera yuko nta chance nyene ntizompindura nzoguma nditekre nzoguma ndi TATIANNA nzoguma ndizera nzoguma ndi Aime sinzigera mpinduka
rero ikindi naco aho ho kuvuga guhindura filme biragoye twebwe niho tugitanguza yo kugura ntiturashirayo n'amaguru yose rero gucuza imbere ya ufise ubushobozi ubwahe ujuzanye iki apare iyo mpano yawe ko bose bayifise bari muri filme nawe uzanye ikindi cyane nta kintu wumva gishasha uzanye utekeye kweli nkuwe nta kintu nta wundi muvyuro mushasha wumva muri wewe uvuga ati nimba muri filme hari abantu 710 ndaje mbo wa 11 yongera kuja gitigira 700 urumva ngira ikindi kintu nanje nterereye habwo kitari bwanabeho bon ico nta impact uje gutanga muri bino bihe je nakubwiye nundi icambwero uri kwibariere yogari hakiri izo bari ambiance yo bari ambiance muzeni bace bafunga hakiri kare ndakubwira kandi sishobora kuza guhindura filme ahubwo nzogira ico nzanye guterera muri filme witegure rero yo iraje guhindura of course nutayihindura iraguhindura kwemeranya kino kintu oya je ntizominda nakubwiye sinje guhindura filme ahubwo nje guterera ico nzoterera nicaze gifise ubushobozi kizohindura reka kwigere kwa mugenzawe iraguhindura urazihindura guhinduka bon umuntu wese afite impamvu yaje mu kintu ndakwishire guca twese dukina filme kuko twayibonye kuri bakuru bacu bari imbere natanguye kuraba filme muri 2011 kuko niho nari maze guca ubwenge bwo kuraba amafilme ndundi aca kuri TNB bajya mama bakuze ibintu nk'ivyo nkabona uko bakina nkavuga ngo donc nari ndabikunda nari ndavyimvamo ibintu nk'ivyo rero sindiko ndakina kugira ngo nje guhindura filme kandi sindiko ndakina kugira ngo ishobore kumpindura ahubwo ndiko nkina mvuga ngo bajya bakinye bariko barakura bazobisa abandi basigere barakina kandi natwe turiko turakina tuzobisa abandi hazi bandi bakina rero si donc biraryoshe kumva ngo ndiko nkina kubera ko nabonye nakakina neza reka nce mu makande donc tubariko bajya bakuze baraduciriye inzira natwe turiko tugerageza gucira inzira bari nyuma yacu nuko nakwishura akahubwo ko bateguye mu mutwe ra ko muteguye so nakiri inkumi zibiri zo muri Benindavyi Foundation niho baje bazana na CEO wayo abenshi muramuzi yitwa Lionel Benindavyi ni Bigirindavyi Lionel Bigirindavyi Foundation gacirwa Benindavyi donc Benindavyi ni Bigirindavyi ni izina ariko Benindavyi donc ni imana riva kuri signification y'imana okay kubera iki kwinjirira kwa Lionel mu gihe hano hari imigwi myinshi hanyuma munsi y'uburongozi bwiwe mubanye gute tubanye neza cyane gose kandi kwinjira muri Lionel donc yaraduhaye amahirwe kuko nari maze kubisaba abantu babiri kandi bakomakomeye muri filme bakambira ngo kwinjira urumva bakaca bansa amafaranga yo murengera kandi njoge nandi ku ntebe y'ishuri niga muri seconde bari bande iyo yindi migwi yari ya sinavugira hejuru ariko neza none je unyeshuye muri 12 amafaranga nza kuyakura he rero gusa ca tugira imana ziraki zitano nimba atari miliyoni ca tugira imana duhura no muvyeyi aratwizera bwa mbere naho yatubonye dukina nta repetition yigeze dukoresha aravuga ngo reka ngerageze impano zabo ndabe nuko mu nyuma mu kugerageza asanga tumubereye abana beza ibintu bigenda neza tubanye neza gose biteye ubwoba sinibaze ko hari umundi muntu ashobora kuba afise abakinyi nk'abo Lionel afise akabafata nk'uko twebwe adufata wow kumbe muguwe neza biteye ubwoba tuguwe neza Lionel nk'abamaze kukugira ibinuma oya umuvyeyi yamakara kandi ko kugira ibinuma naba yarengereye none erega none yo umuvyeyi uri umwana wakoze ikosa umuvyeyi araguhana akakwereka inzira ndetse iki wakosheje bibaye ngombwa n'urushiruka jama kofe ry'umuvyeyi ntirivuna yo batari guteye mu mvura idahita abari muvyeyi so dufise imigwi myinshi hariho za Trofa turafise Burundi Film Academy hariho za BMT hariho izitwa za Warubizi kubera iki gutangurira muri Benindavyi Foundation mu gihe mbere wanashaka menga si wo mugwi uri kuri hit ugereranije n'iyindi bon jewe kubganje
sinovuga ngo natanguriye muri bene indavyi ngo kubera iki kubera kiriya icambere nuko twahasanze umuvyeyi mwiza akatwizera apare yaho abandi bose bari baduteye akagere bakanga kumviriza icumviro cacu n'abagize ngo baracumviriza bagashaka kuducisha mu nzira ndende tudashoboye mu nzira irimwo tugifise ibirenge vy'uruyoya ino migwi nyene mpejeje kudondagura oya irimwo none hari indi tuzi nturaveshanye iyibutsemwo muratubwire yakwe oya mwaradodoye kwa fani ababwira ati mwabana mwe batoya nimwiruke mwaragiye kwa mede muri pe mutarabashira mu kabati njye nibanga ryacu n'Imana nabo twabibwiye si vyiza ngo tugiza turavuga imbere ya kamera ngo naka ibyo ni bya bindi byaba abantu bataritahura umuntu yugiye mu kino ciwe arafise shaka kukubwira ati no oya canke yego bivanye nuko n'abafisi n'ibyo ashaka gushikako ikintu ca mbere ngomba gusaba aba bantu barongoye imigwi canke abandi bose bafite ubushobozi bwo gufasha abanyempano bakabaduza ikintu ca mbere je ngomba kubasaba apareye wanje nibaze barabacera apana ibintu vyo kuvuga umuntu araje arakwituye arakubwiye ikibazo ngo urumva ngo bisabwa ngo uburyo bungana uko canke ngo bisabwa ngo ibintu bimeze uko hari n'ababasavye ibindi atari amafaranga oya Jenny bazomugaho ko umuntu wese bafise amarigrema yabo kuko nk'ubu unye nimba kuja kwiyandikisha dufate akarorero nko kwa fani bisaba 500,000 ntushaka gukritika ngo yango 500 donc niyo mategeko yiwe niyo mategeko yiwe abantu amazina kuyubaka yarabavunye kandi ivuko nabo numva menga nikoca tubishira nk'umutima ahubwo jewe donc ivyaba basi ari kuvuga ngo aze donc hari abana benshi hari abajene benshi bafise impano rero gufasha umunyempano ugasanga urafashije nkome eja kubereye ikintu umugisha mu bintu vy'iwawe ibyo sino kuvuga ngo ni nkuko yakubera n'ikigabo sino kuvuga ngo waje none nk'ubonye nimba umuretse ubone nimba yavuze ati 500,000 yiwe kwinjira muri groupe ni 500,000 umva ni 500,000 utarafise iya ni muntu nawe ukuntu nako ndavuga basi nako mvuga kuri iki kintu hariho umuntu ugasanga ariko akubwira ngo uzoza nibi orke ntazogukinisha ni mwari bwanyumve iyo abigusavye acazogukinisha naho ugasanga uri kumusaba ibintu eske ayo mafaranga uri kuramusaba kugira yinjire eske urabizi ko afise iyo mpano vy'ukuri erega ari habaza bashaka kugira ante bashaka kubera bakunda filme hari n'abafana benshi usanga bandikira bano bantu ugasanga n'umufana gusa mu bw'ivyo bintu atobishobora nico nayiko ndavuga banza basi umubwira ati twebwe dufise regreme mezuko kwinjira mu timu yacu bisaba ibi imbere ntibashire hajya amafaranga bishobotse umukubite n'aka casting ubanza urabe ko ashoboye imbere babanze babigira okay nka kujya kwa fana yavuga ategura ati tuzogira casting akabitegura akacagura bivanye n'ukuntu watinze apana kushira imbere amafaranga ugasanga ariko ari amafaranga yiwe ejo akaca kwidogera ngo barandi amahera nivyo bice biza ku marezo socio urumva ngo natanze amahera yanje ngo barayanja banza umukoresha urabe ko ivyo vy'ukuri abishoboye hama mu kwinjira atanga amahera twakira utuntu tumeze nk'urukumva abantu bari ngomba ngo barandi amahera ngo ndarindira ngo yuko bankoresha ngo ndabura okay nta mpano ufise nuko bikunda gusa banza umukinisha umubwira ati vy'ukuri wabibonye ntavyo ushoboye amafaranga yawe ugomba kugira basi ukapfa umuvuga ati ntangisha amafaranga y'umwanya wanje nzofata ndiko ndamukoresha casting ati avance niyi hama ikibazo uzokora kikunaniye uzocukita ugishoboye uzotutanga yasigaye anganuko muganizere ko nta kindi bigeze bagusaba kirenza amafaranga ivyo tuvyikoze ni vie nike y'umuntu ni vie privé y'umuntu tubireke ivyo baranabigusabye ntiwobivuga gikuru nuko naronse aho nza nkaronka umuvyeyi andera akashikana aho ngeze vraiment aho ngeze ndahashima nico gikuru ibisigaye vyari vyakahise kandi kahise ntibikenewe ko tukagarukako ariko tureke gutesha agaciro sinema ndundi kandi umenye yuko ico uzokora uri umuntu akina sinema ico uzokora ukagikorera uriya ujya afise umugenzi wazo aja kukibwira kuko kizaca mubabaje
ujya mugenzi we nawe azafise undi mugenzi we nawe agenda kimubwira ujya mugenzi we usange kiriko kirazunguruka kigarutse kudutesha agaciro muri sinema ndundi byiza twokwigenga ubuntu nk'abantu turi muri sinema tukakora ibintu vyiza bizima tugakora ibintu biri ku murongo kabisa. So mudutegurira iki rero muri lebo yanyu ubu vuba hari ibikorwa bishasha canke baye bari inovora bijya bihari mube muravyitsega iyi sama nihera n'ukuri vraiment mutadukubise ibintu yego vraiment isama ntihera ari ikimenyetso kirenga kimwe cerekana ko muri no sama urumva weza ugiriwe nkaho ndi ngo ndamuhaye lift ngo cyashaka kuja kuri vora turababwiye ko biri mu nzira uje ushaka kuyimenya ahubwo byiza nibagende basubiremo twatundi turi kuko ndabizi ko turyoshe babanze batwinovore bien hamisama duce tubatamwe utundi tumeze neza yego filime igiye kuza mwese muzaba muyirimwe mwebwe babiri tuzoba tuyirimwo muraba main muraba principal bakuru umuntu akina nyene ukamubona umwanya munini apana bimwe aca uzobibona ndazi ko uzoyishima uzobibona yaramaze gukorwa canke nimwe numvise ngo prince yahejeje mu kabati siyo yararandari vraiment nibaza ko prince yaje yarayigize acayiciriza hagati ego sha ndavyibutse sa twarayibandanije nubwo yabikoze yaheje vraiment Imana ibabarire cyane. So duhereze kuri kano kantu duhere kuri wewe turiko turarabana muri filime y'u Burundi nuhe muntu ukunda ufata nk'icitegererezo umukundira iki? Bon umuntu wa mbere nubwo numvise amakuru ngo yarahagaritse ndakunda Vera ahari hose anavyumve ndakunda Vera ndakunda imitwarire yiwe ndakunda n'ukuntu acting ndabikunda cane niwe muntu wa mbere mu bakobwa ko umuntu wa mbere ntegezwa kurabira ko icitegereza bari mukobwa mugenzanje narakunda ukuntu actinga kandi ndanakunda n'imyitwarire yiwe n'umuntu atazi kugara ku muntu kandi afise aho yishikanye n'umuntu atiyerekana aciye bugufi basi araciye bugufi cane nico ndamukundira apari abandi bakobwa bose bo muri sinema ndamukunda cane ndamukunda gose niwe muntu wa mbere nkunda gusa n'abandi barahari ariko nawe nipfuje umwe mbwa tuvuga no ku bantu b'igitsina gabo mu bagabo ukunda nde? Mu bantu b'igitsina gabo ni Lionel kwera ni Lionel ukabanga n'injyajya buke ari yumvire ati nkavuga ubundi atari Lionel ndaramfuzwe oya ahubwo nkonze kwera n'injyajya buke ahubwo nkonze kwera ukuntu mbonye mwese mutiye mu bapoze muranyumviriza turumiwe ikibazo nanakikubaje ndi pose because kubona ndashaka kumumenya mugo mbwe sindamwemeye sinzi impamvu kwe shago mbureke kumwemera nta wundi muntu w'umugabo usanga atani wo waruzi imbere yo kwinjira muri film mugura hageze ko narinda namuzi n'uyu nye nagiye kumuza nubwo naciye nsanga bari basanzwe bazinanye narinda muzi neza gose kandi cyane narinda muzi kimwe cyonyine n'umukundira kimwe bon ndakunda ukuntu iyo ari mu kintu abakirimwo ari mu kintu abakirimwo ico ni kintu ca mbere kandi ndakunda ukuntu yitwararika aritwararika cane gose kandi cane ariko aranactinga umenga ni viheyera yego akanda kamuziko none ashobora kwactinga ukibaza ati vya bintu byabaye ivyanya ntahore nimwe adashobora haba kuba umusazi haba kuba donc vyose arabishobora nubwo muhakoresha umuntu aho ni haba none ndiyumvira umuntu kamera niyo mpamvu ndamukunda niyo mpamvu kenshi ndanamurabira ko icitegerezo cane iyo ariko aractinga cane ndabikunda niyo ari mu bundi buzima busanzwe ukuntu kintu akibamwo akagifata nk'iciwe ndabikunda cane niyo mpamvu mvuga ati niwe muri sinema ndundi mu gitsina gabo ndabira ko icitegerezo naho ni no comment ikibazo ni cakindi murakoze kumbaza mu bakobwa ni Alvera nkuko yabivuze kandi nibatwaje namugukundisha jewe oya si wewe nzajya munga wewe ibintu byinshi mu bihurira ninde ndakubwire impamvu ndamukunda ego arakina neza kandi cyane pe na filme ziyo twarazikunze twarazihavye kenshi ikindi kintu ndamukundira n'umukozi pe n'umukozi kuko ni wa muntu filme itazomutwara ngo
umutwe n'amaguru byose bihereyo donc arazi gukora ubuzima bwa filme hama akongera kandi agakora donc ubuzima bwiwe bwite ivyo bintu ndabimukundira cyane na karero cyane ku bajene benshi bari muri industry ya filme bashatse bamurabira ko kubigeme haba no kuba mama bumve yuko gukora filme ego birimwe amafaranga ariko ntibigutwara umwanya cyane hazogera igihe ushobora gusaza ntibiba ari byo ugikora nk'abajya tubona abandi ariko kuba ufise ahandi hantu wubuye iribaji wawe ushobora kuvomamwo ni byiza cyane hama ku ruhande rw'igitsina gabo uraza kumva bari mvuge babiri ego kuri umushitsi mushasha ndabaguhaye nta kuntu ndagushimiye bivuye ku mutima ku ruhande rwa mbere nza kuvuga Lionel ndabivutse kubera iki n'umupapa mwiza usibye no kubera akarorero keza ku bajene benshi kuko ngena kina n'umuntu azi kwitaho umuntu vy'ukora akagukurikirana akarorero twebwe ntidushaka kuja muri tournage umwe wese ategerezwa kumenya eske yashitse mbega tournage yajemwe abavyeyi biwe bavyemeye babikonfirme mu gihe yumva yuko abavyeyi bari kubiri nico ntashobora kugukoresha kuko n'umuntu yubahiriza ubwiwe arubahiriza ubuzima bw'umuntu bwite n'ubundi buzima busanzwe rero ndabimukundira cyane arazi koganiza ibintu arashaka no gukora ikintu kimwe ati none uzohava usanzara umunsi umwe usange wagwaye ariko byose nyine bifata nk'ivyiwiwe hama ku rundi ruhande ndaza kuvuga Liberty nukuri no mukinyi mwiza no mukozi nawe aractinga pe no muntu naje kubona aje guhindura vyinshi ukunge nabari karakina film uranabibona hari ukuntu nyene bagwa script ukavuga mu kirundi ariko urabona ko acishamo n'izindi ndimi kugira ngo n'uwundi ashobora kuba tumva ikirundi araza kumvamo n'ururimi rwe ashobora gutahura ivyo ndabimukundira cyane pe akina filme neza ibintu byinshi nuko mukunda abakozi kabisa Imana ibashoboze muze mugeraho bageze bishobotse munaharenge Imana idufashe amen kuko barageze ahantu hano mu Burundi hari level nyene bari ariko mbona umuntu afise indoto zigera kure bikunze yo narenga hajya ahantu yego cyane gose muze mube international muserukire n'igihugu mu makungu Imana ibituje imbere kabisa so ndabashimira cyane kuba mwaje yamara jiyo nakiri abantu nk'abantu n'ubundi ndongera nkabahakanya kubusanga hari kandi kajambo ufise ku mutima wosigira abantu duce tubaherekeza akajambo ka mbere no basigira no cambere no gukunda ibintu byacu byo mu Burundi tubanze dushigikire abanyempano bacu mu Burundi hama tubone gushigikira abo hanze ego dushaka kuba tutarashika kuri level uba wifuza kudashika kuri ya level yabukunda yabufana ariko icambere shigikira uburundi bwanyu kuko tugiye kuraba no mu bindi bihugu babanza gushigikira abo mu gihugu iwabo baje gushigira ko abo mu gihugu iwabo bakabona kuraba abo mu bindi bihugu ivyo bizoba vyiza bizodushikana ku yindi ntambwe kadushikana ahandi hantu heza ikindi naco nashaka kuvuga ku bajene dukunde gukora tutitayeho ngo igihugu cacu kenshi abajene biki gihe bakunda kuvuga ngo mu Burundi ngo nta kazi gahari ngo kwiga ngo no gutumwanya nose gutumwanya ahubwo twige dutegurana akazuza kacu tuvuga ati dukore kugira dushobore gushika aho abavyeyi bacu batashitse dushobore gushika ku yindi ntambwe surtout abakobwa bareke kugira mu mutwe ngo mpeje dushoye ngo nukuja ku mugabo canke ngo nta bundi buzima n'umugabo oya banza turondera ubuzima dushobore gutezana imbere n'igihugu cacu tugishika naho dushaka kukibona kigeze nivyo murakoze ndabakunda cane